Icatumye usubira kwitoza nk'uwigenga co bari cyane. Nta casubiye kuntuma, sinigeze ndabivamo, sinigeze mvuga ngo nabimwe nabitanguye nabihevye. Icatumye ndongoye amashirahamwe ni kimwe gusa, ni gute woterera mu kugira ngo ubuzima bw'abantu bumere neza gusumba uko bwari busanzwe. Jewe imisi yose niko nabona abantu bashobora kuba bishwe n'inzara, abantu bashaka kuryama, murazi gushika 80% y'abarundi ntibararyama ku matera n'umunsi n'umwe. Uyu munsi hari abantu bakiryama mu nzu arimwo imyotsi baryamana n'ibitungo. Uyu munsi hari umuntu yafunguye ataronse ivyo afungura kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, atari kubera ko abuze amaboko yo gukora. Wewe naho uri kurambaza iki kibazo kumbure ntuza kubinyishura, umugabo waragiye gutora mu 2020, waratoye mu nama ya komine, waratoye mu nshingamateka. Umushingamateka wawe yitwa nde? Muherukana ryari? Urafise telefone yiwe? Itegeko ryaciyemo n'amashingamateka ryarenganye gute? Warigeze unabimenye? Ariko jewe turazi nani? Rero kubw'ivyo nibavuga uti jewe Dodo ndamutumye ngo aze kunserukira, telefone yanje urayifise, bikeneye uzombaza uti iri tegeko ko ryaje kunyononera ritariko ratuma ikinyakira yifuza, nibaza kuko ariko guserukirwa. Rero kuza kuvuga ngo bagiye gutora gusa hanyuma je ukabona umuntu ntunamenye hano ko ari nico umuntu ahuriyeko, asanga ingo ziriko ziraza, nta burenganzira ufise bw'ira ico bivuzeko. Iyo si demokarasi. Demokarasi ni ukuvuga uratora umuntu aguserukira ko hose, abarundi bose ntiboja mu nama nshingamateka bakaserukirwa n'abantu 100, mugabo abantu bataza kuba bafashe ivyiyumviro vy'ababatoye. Ko bavuze ngo demokarasi ni iyo abantu bagutoye ubanza kwiyumvira ineza yabo, ukagerageza gufatana hamwe nabo ukavuga uti ni gute twoshobora gutora inyishu ibibazo binyarutse. Kuko je ndaba nko muri quartier bashobora kubona imvura yaguye bararekononekara gose, ukabura umuntu aza kubona abagirisha inama ababwira ati nimukotize, ntimuyabuze yo gukotiza kugira ngo mubikore, mugabo mwabuze umuntu abagisha inama ababwira ati ahantu hiwacu reka ibintu tubitore inyishu, iturindire ngo ejo ngo ni ministre ariko araba igihugu cose canke president aza kwitorera umuti, turashobora kubitorera umuti hagati yacu. Rero umaze gutorwa abo bantu bakwizeye sukuza gusa kubaserukira mu nama nshingamateka, no gusubira kandi ukanabafasha gutorera inyishu ibibazo bafise mu kibano cabo, hanyuma ubuzima bukamera neza gusumba uko bwari busanzwe. Urwaruka rufise ikibanza ikihe mu migambi yawe? Ubwa mbere rero nukumenya yuko urwaruka niho kazoza kino gihugu. 23% y'abantu bafise inguvu muri kino gihugu n'abafise imyaka iri munsi ya 25-30. Abo nibo mu gihugu kitagira amahinguriro akomeye, n'abagifise inguvu n'abakiri bato batsahugira ivyo bakoze kugira ngo bashobore gutera imbere. Leta ntiri mu kibanza cyo kugira ngo ize gutanga umutahe canke imfashanyo. Leta ntishinzwe kudandaza canke gukora. Leta ishinzwe gutegura amategeko yorohereza abantu kugira ngo ivyo bariko barakora bishobore gutera imbere n'ingoga. Rero ugwaruka ico bakeneye no gutahura uburenganzira bwabo, inguvu bafise, no kumva igihambaye ko ari uko baronka ubumenyi bubatuma bashobora kugwiza umwimbu mu bifadika. Aha two turagira ikiganiro ngaha, two tukigira mu nzu yubatse, two tukigira ahantu hari ibikoresho bitandukanye two turakoresha. Wibaza ni hehe uyu munsi ushobora gusanga abantu bubatse inzu two turagiramo kino kiganiro hari umwigeza afise urupapuro rw'umutsindo, ukora umuryango nta rupapuro rw'umutsindo afise, ukora serire ashiramo wesitaye amatara ushobora gusanga atari urupapuro rw'umutsindo afise. Mugabo bahagaritse ikintu gifatika, ugahora n'umuntu akubwira ngo je nagize enseignement général, ngo ndafise diplôme, ngo nagiye kudepoza, ukamaze gukora iki? Nta n'urupapuro ushobora gukora. Igihugu rero nishobora gutera imbere dufise abantu buzuye bize ibintu byose tarakino bahazi. Igihugu edemo nari muri Singapore, kugira ngo Singapore itere imbere mwanya muto, amashuri y'ivyo bita enseignement général barayafuse. Enseignement général muri baja mu bintu bavuga ati twige gukora imeza, twige gukora ikibiriti, nje bakora twige gukora umwami w'ikibiriti, twige gukora rushinge, ko ivyo bikenewe. Rero tube ngaho tugira abantu bafise impapuro z'umutsindo, bafise amafoto yo ku munsi baronse impapuro z'umutsindo, mugabo ntashobora gukora n'umwami w'ikibiriti, nta kintu kimwe ashobora gukora. Turinde kuza kurondera ikintu mu Bushinwa tuzane, hanyuma bakizanye bamwongereze ko amataxi, ajya amataxi aca congereza ko zandazako, hamuca ugenda ugure, hama muri leta baca bakata ko ya mataxi, bace bihema, bashaka ngo baje kubwira yuko baje kuguha akazi. Ntibikunda. Umva imyuga twebwe tuzi ngo ni ibintu by'abantu bananiwe mu buzima. Bigayitse bisuzuguritse. Bigayitse. Umuntu afise diplome uyu munsi asumbwa n'umukwaferi yatahanye amafaranga ku munsi. Ivyo ni byo ndashaka. Kuri katabaho ishure ryo kumwa neza. Canke dushika dukora imashini yo kumwa abantu. Mu Burundi umuntu ngo yamenye ubwenge juste kubera ko azi kuvuga indimi 3 4 5. None abashinwa bavuga zingahe? Abanyamerika bavuga zingahe?
abafaransa bavuga zingahe bamaze kuja mu bihugu bingahe wagiye mahanga kuja mahanga nje bisigura ko uratembera rero ikico mvuga ni reka tuje ahantu twiyumvire dukeneye iki abenshi baca bibaza bati mbega birakunda yuko umukozi w'Imana aja mu bya politiki canke dutahura politiki nabi honorable ni umuntu ahawe iteka kuko afise iteka ni umuntu yabaye umuntu uko inyifato yiwe no mu kubaho abantu bose bavuze bati umuntu ni umuntu w'iteka ni umuntu twubashe ni umuntu ashobora kutubera mu kibanza akaduserukira rero tuvuze ngo kuza kurondera ama avantage ashigwaho kubera iki ntibakubwira ngo uraronka exoneration kubera ko uze kurangura imiduga udandaze wunguke utarinze kuriha taxe nk'iz'abandi ni kugira ngo woroherezwe ntusange wagiye kuza kudandaza. Amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 4 cyangwa ibice 40 bivanye ni radio yawe uri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ndagukengurukire ndagushimire cyane kukigoro wamugira misi yose mu kudukurikirana haba ku radio cyangwa novuga no kumbonesha kurira cyane dusanzwe dufise yo kuri YouTube. Kuri mikuru kumwe na Beni, kinyamakuru naco ni Irebe Media, behind the camera ni CK Professional. Umutumire wacu witeka novuga n'umukozi w'Imana. Novuga benshi musanzwe mumuzi, asanzwe afise n'ishengero, umwungere w'ishengero Oasis riri tout juste nga kuri Avenue du Large, kandi benshi ndazi muramuzi, yarigeze no kuba yitoza mu bahiganirwa novuga ikibanza cy'umukuru w'igihugu, c'était en 2020. Ubu naho tukaba twasubiye kandi kumubona yitoza novuga mu bashinga amateka, novuga muri no mwaka wa 2024 no musi hari ku musi weje twagiye tubona agiye kudepoza novuga candidature yiwe. Uno musi naho turaza kuyaga byinshi kubijanye niyo candidature yiwe, novuga iyo courage cyane bitewe novuga na résultat yaronse muri mu byo kwitoza ko umukuru w'igihugu muri 2020. Unaho akasubiye kandi kugira novuga undi muhamagaro kuza kwitoza, mbega bimeze gute, aracizera bimeze gute, canke gishasha agiye kutuzanira, canke message agiye kuzana cyane novuga no muri muna mashinga amateka gishasha tugiye kubona novuga umushinga amateka canke mu minsi iri imbere Dieudonné tumubona, mbega ni giki tuzobona kuri we canke bize gute. Araza kutwiganira kandi no kubijanye na jeunesse, kuri ibintu usanga abajene benshi dushaka yuko leta iduha akazi, tudashaka kure mu buzi, tugasanga tuko tugayubuzi dushaka gukora. Araza kutuyagira byinshi, araza kudusigurira ibitandukanye kandi ndazi benshi muramuzi, arahora agira ama conference menshi, natwebwe bamwe turatugenda kwa participamwo, akatwigisha byinshi, twahungikiramwo byinshi. Ndizerana neza yuko na muri kino kiganiro muraza kuhungikiramwo byinshi. Gumana na Irebe Media, reka kumbure tumuhe umwanya, sindabicisha amajambo menshi. Amahoro cyane. Biraza neza? Yego meze neza cyane. Mbega umunsi wowe uri kugenda gute? Umunsi umeze neza, umunsi ndawutangura kare, nahejeje gukora ibisabwa byose kugira ngo ntegure umunsi. Ubu rero ndi mu kazi ka misi yose. Mbega umwanya wawe uragoye, mbega bikorohera gute gukora les voyages? Jiri baze yuko nkunda kwigisha yuko ubutunzi bwa mbere Imana itanga mu buzima bw'umuntu n'amasaha 28. Iryoshe nuko ayo masaha atanu yarenganije, umwe imuhe menshi undi imuhe make. Twese dufise amasaha 28 nk'umutahe. Rero icyo umuntu ashika ko mu buzima kivana nica akoza uwo mwanya. Rero igihe umenye ngira ubutunganya, murazi ko ari ibice bitatu nyamukuru by'umunsi, hariho amasaha 8 yo kwirirwa mu kazi ukora ibintu byo kugwiza umwimbo, hariho amasaha 8 yo kuruhuka no kunezerwa no kubana mu muryango no gukora ibintu bitandukanye, akaba n'amasaha 8 yo kuryama no gusinzira. Rero aya masaha ko ibyo ni bice bitatu bikuru. Rero urashobora kuzagabanya kimwe kongereza ikindi bivanye n'ibyo urimo. Rero jewe mu buzima bwa misi yose nuko yego ndakunda kurenza amasaha 8 yo gukora, kubera ko masanga mfite ibikorwa bitandukanye mandanya, ariko bikantuma nshobora kumenya ko nshobora kuba ndi ngaho uyu munsi ngakora iki, hanyuma nkaja ahandi ngakora iki, ngira ingendo nyinshi ku isi kubera ibyo ngenda nigisha. Rero yego hariho bimwe bidaheza ngo bigende neza 100%, ariko ntagifa nimba mwungere nza kwigisha ku ishengero, turetse ko mfise abandi bamfasha igikorwa, kandi ahengera kwa mbere mpejeje kwigisha ishure rya Bibiliya, kwa kabiri nkafata indege nkaja mu kindi gihugu nakora ibintu bitandukanye, kwa gatanu nkaza twadusikorane ku mugoroba, kwa Mungu nkaba ndahari. Ni bake bamenya ko nagiye hirya no hino, ndashobora kuba mvuye muri Amerika canke i Buraya, ko hagati yo kwa kabiri no kwa gatanu nkaba mpejeje gukora ikindi gikorwa hanyuma nkagaruka. Rero ukitufasha kandi n'ubuhinga bugezweho, baranyandikiye ntari hafi ndakwishura. Ubu mfise
ibikoresho bishobora gutuma nigisha Mhm. ni aho noba ndi hose Ego. kugerageza kurwana kuronka internet nziza Mhm. abantu bagakurikira bari ku kazi canke Ego. nkagirisha inama ntahari rero Mhm. nibaza yuko ubu Mhm. ata kibazo kinini bitera. Yes, ni ikibazo umuntu acifuza kubaza ati mbega bikorohera gute nuvuga kuvuga ijambo ry'Imana? Nuvuga izo courses zose zuba urimwo canke nuvuga izo voyage zose ugira ni ica gikorwa nyene co gukorera Imana canke haba harimwo izindi nuvuga business zawe? Bon, je nibaza yuko nkora igikorwa kimwe gusa, nkora igikorwa kimwe Mhm. kuva menya Imana kandi nkamenya ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana si ukurivuga gusa. Mhm. Yesu yavuze ngo none wumva amajambo ntuyakore ntuyashire mu ngiro Mhm. bizosa nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku musenyi. Mhm. Rero kwigisha ni kimwe ariko gukora ijambo ry'Imana rivuga ni ikindi. Mhm. Muri ivyo rero ijambo ry'Imana si uko uriko uravuga Imana Mhm. nuko ije gutuma kugenda kugira neza abantu. Mhm. Nimba ari umuntu akenye Mhm. umufashe. Yesu wenyine yavuze ngo narashonje ntimwangaburira, nagenda gusa ntimwanyambika, nari mu bohero ntimwaza kundaba, Mhm. ariko avana ntimwaza kumfasha. Mandi majambo harimo ibikorwa byinshi. Mhm. Rero nimba uza gufasha abantu bafise ingorane nkuko tubikora mu gufasha abana mw'ibarabara, Mhm. nimba uri kuragenda kwiyumvira ingene ufasha igihugu ngo kimere neza gitere imbere, Mhm. byose ni igikorwa c'Imana. Mhm. Rero sinzi gukora ikindi gikorwa kuko nta wundi mushefu n'umwe mfise mu buzima Mhm. atari Kristo nemeye. Amen. Wundi wese aza Mhm. aje muri uwo mutima turashobora Mhm. kujana mubwo tutajanye muri iyo nzira ngo menye Mhm. yuko ivyo nkora afise devise imwe ivuga ngo ni kubw'icubahiro c'Imana gakiza ku mahanga. Amen. Ico nkora cose kitari kubw'icubahiro c'Imana Mhm. canke ngo kize gufasha agakiza kuza ku mahanga Mhm. ntaco nkora Na cane naho cane. coba kiza gifise gitanga uburyo bwinshi. Yeah. Rero gukora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu, Mhm. ivyo mwita business n'ibiki vyose biri muri iyo ntumbero. Mhm. Yego. Guys, basanzwe mukurikirana ibiganiro vya Irebe Media, twatiwe iteka naho ati umukozi w'Imana, urabona n'ivyo dusiguramo vyinshi haba harimo n'ijambo ry'Imana, haba harimo na message. Rero nizere yuko muza kumvukiramo vyinshi. Rero novuga umukozi w'Imana, mama je nakuronde kugira ngo tuyage ku bijanye na candidature yawe kuba umuntu honorable, kumure mu myaka iminsi iri imbere, ni wagira amahirwe ugatogwa. Mbega ni kibazo cyane mwe nifuza kwaza mbega icyatumye usubira kwitoza nk'uwigenga cyo bari icyaha? Nta casubiye kuntuma, sinigeze ndabivamwo, Mhm. sinigeze mvuga ngo nta bimwe nabitanguye nabihevye. Mhm. Icantumye n'icantumye imyaka y'ibihumbi 2000, Mhm. icantumye mba delege mw'ishure, Mhm. icantumye mba delege generale kw'ishure nigako kera, Mhm. icantumye ndongoye amashirahamwe ni kimwe gusa. Mhm. Ni gute woterera mu kugira ngo ubuzima bw'abantu bumere neza gusumba uko bwari busanzwe. Mhm. Gute abantu bashobora kuroranirwa no Mhm. gutora inyishu z'ibibazo vyabo bagashobora kumera neza. Rero Mhm. haba mu kubikora mu kurongora ishirahamwe, haba mu Mhm. kubikora mu kurongora ishengero, haba mu Mhm. kubikora mu kurongora mu guserukira abantu Mhm. mu ngingo zifatwa ku bw'ubuzima bw'igihugu, haba mu Mhm. kurongora igihugu, vyose biri mu ntumbero imwe. Mhm. Ni gute umuntu uyu munsi yaraye amerewe nabi yumva umenga Imana yaramwibagiye, Mhm. ubuzima bwiwe bumera neza gusumba. Mhm. Mbega n'ingingo Mhm. iza gufatwa mu nama nshingamateka, Mhm. mbega n'ikindi kintu kiza gukorwa. Rero jewe imisi yose niko ndabona Mhm. abantu bashobora kuba bishwe n'inzara, Mhm. abantu bashobora kuryama, murazi gushika 80% y'abarundi ntibararyama ku matera n'umunsi n'umwe. Mhm. Uyu munsi hari abantu bakiryama mu nzu harimwo imyotsi baryamana n'ibitungwa. Mhm. Uyu munsi hari umuntu yafunguye ataronse ivyo afungura kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, Mhm. atari kubera ko abuze amaboko yo gukora, mugabo Mhm. vyose bijanye n'ingene ibintu biba bitunganijwe. Mhm. Rero hariho vyiza bigenda neza, mugabo hari ibintu vyinshi biba bisaba yuko utegereza gutunganywa neza gusumba. Rero Mhm. n'igihe cose nzovyuka mu gitondo Mhm. nkasanga aho mbaye Mhm. hari umuntu ariko arabaho ubuzima bubabaje Mhm. atari bwo Imana yamuteguriye kubamwo, Mhm. bisaba ko nja kwitoza, bisaba ko nza gukora igikorwa gituma nshobora kumufasha gutora inyishu, Mhm. nzobikora. Mhm. Rero nta yindi ntumbero, ni Mhm. ya yindi nyene ntigeze ihinduka, Mhm. kandi igihe cose ari ako karyo nkasanga n'uburenganzira bwanje, nkasanga biri mu mategeko, Mhm. nampa uburenganzira bwo kubikora, nzobikora. Ego, urakoze cyane. Turabizi neza yuko bisaba novuga amajwi novuga pourcentage 40, novuga ibice 40 kugira ngo uronke ikibanza canke cyo kugira ngo utogwe nk'uwigenga. Mbega urizera yuko uzoyakwiza novuga ayo majwi? Sinkunda gukora ibintu ndiko ndapfa kubikora. Mhm. Umunsi none niyumvira ko ibintu yakwiza Mhm. sinarikunda gutwara dosiye yanje. Mhm. Rero ko abantu bambwira ngo ntivyokunda, Mhm. nzobiraba ariko bishitse, mugabo jewe nuko mba nizera yuko ni naba ndiko ndatanga ivyiyumviro, Mhm. nkashikiriza imigambi ikerekana neza yuko nshobora guserukira abantu Mhm. neza nkuko bikwiriye. Mhm. Abo 40% urumva ntibirashika na 50%, Mhm.
ndizera neza ko bishoboka. Kubera ko ikibazo mba mvugana navuga nti wewe naho uri kurambaza iki kibazo kumbure ntuza kunyishura mugabo waragiye gutora mu 2020 waratoye mu nama ya komine waratoye mu mushinga amateka yawe yitwa nde muherukana ryari bafite telefone yiwe itegeko ryaciyemo n'amashinga amateka ryarenganye gute warigeze unabimenye ariko jewe turazi nani rero kubw'ivyo navuga uti jewe dodo ndamutumye ngo aze kunserukira telefone yanje urayifise bikeneye uzombaza uti iri tegeko ryaje kunyononera ritariko ratuma ikinyakira yifuza nibaza kuko ariko guserukirwa rero kuza kuvuga ngo bagiye gutora gusa hanyuma ukabona umuntu ntunamenye hano ko ari nico umuntu ahuriyeko basanga ingo ziriko ziraza nta burenganzira ufise bw'ira ico bivuzeko iyo si demokarasi ni ukuvuga uratora umuntu aguserukira ko hose abarundi bose ntiboja mu nama nshinga amateka bakaserukirwa n'abantu 100 mugabo abantu bataza kuba bafashe ivyiyumviro vyo babatoye ko bavuze ngo demokarasi ni intwaro yaho abanyagihugu canke abenegihugu ari bo batwara bigenda gute si ugutora gusa ni uko baguma bafise uburenganzira bwo kuja mu nama mpanuza jambo ya komine biciye kuri mu nama mpanuza jambo watoye yakubwira ati kubera ko amatara ataka muri quartier iwacu kubera ko irya barabara ridakogwa hanyuma akabisigura kumbure kugira ngo ushobore kubitahura canke agafasha kugira ngo ivyo bintu bizotere ikibazo canke mushobore kuraba ingene mutorera inyishu. Yes, murakoze mbega niye mpinduka tugiye kwitega novuga mu namashinga amateka novuga nk'uwitoza nk'uwigenga. Ubwa mbere rero nuko jewe nihagera igihe cyo kwiyamamaza tukabasaba mukantora icambere cyo muzoba mushobora kumenya amakuru y'ibijanye n'ibiriko biraba muti itegeko riko riraza mutanka iciyumvira kugira ngo ejo naho umuntu aza kubaserukira kuduza ukuboko gutora iryo tegeko ngamwe muzi neza muti mbega iryo tegeko ribahiriza imico yacu mbega rirubahiriza kazoza kugwaruka bwa kino gihugu mbega birashobora gutuma ibibazo dufise umunsi bishobora gutorega umuti no kuvuga ngo kubera ko hazoba ariho gushobora gushikirana mu kuvuga ati uyu muntu aduserukira ashobora kutumenyesha mbega ingingo ziko zirafatwa n'izi mbega nakahe kantu katameze neza ko kuza gukosorwa ico ni cambere ca kabiri nuko iyo abantu bagutoye ubanza kwimvira neza yabo ukagerageza gufatana hamwe nabo kavuga ati ni gute twoshobora gutora inyishu ibibazo binyarutse kuko je ndaba nko muri quartier bashobora kubona imvura yaguye barare kononekara gose ukabura umuntu aza kubona abagirisha inama abwira ati nimukotize ntimuyabuze yo gukotiza kugira ngo mubikore mugabo mwabuze umuntu abagisha inama abwira ati ahantu hiwacu reka ibintu tubitore inyishu biturindire ngo ejo ngo ni ministre ariko araba igihugu cose canke president aza kubitorera umuti turashobora kubitorera umuti hagati yacu rero umaze gutorwa abo bantu bakwizeye sukuza gusa kubaserukira mu nama nshinga amateka no gusubira kandi ukanabafasha gutorera inyishu ibibazo bafise mu kibano ca hanyuma ubuzima bukamera neza gusumba uko bwari busanzwe. Bega ko tukunze kubona ugira ama conference menshi na cyane cyane wigisha ugwaruka utubarira ivyo twokora tutitega nuvuga akazi nuvuga kuri leta ko twokaya twebwe nyine ubuzi tukiyembaza hamwe tukangaje n'abandi mbega urwaruka rufise ikibanza ikihe mu migambi yawe. Ubwa mbere no kumenya yuko ugwaruka niyo kazoza kino gihugu 23% y'abantu bafise inguvu muri kino gihugu n'abafise imyaka iri munsi ya 25-30 abo nibo mu gihugu kitagira amahinguriro akomeye n'abagifise inguvu n'abakiri bato batsahugira ivyo bakoze kugira ngo bashobore gutera imbere guteza imbere igihugu bateze imbere ikibano cabo rero ugwaruka ubwa mbere ho niyo nkingi iterambere ry'igihugu cacu mugabo ntituza kuba amajambo gusa kubabwira ngo urumva muri mwitegejo leta izobaha amafaranga hanyuma mugende mutangure mukora ibintu kanaka je nta munsi nimwe nigeze mbona leta impa amafaranga nta munsi nimwe nigeze mbona kumbure ibanki nza kurinda kumpa amafaranga mugabo ndavye ivyo maze gushika ko naho navuye buhoro buhoro naho tumaze gukorana kubera gushira hamwe ivyiyumviro no kumenya yuko dufise uburyo bwo gushobora kuvyaza umusaruro ivyiyumviro dufise uyu munsi ndashobora kubabwira nti uyu n'uyu yarashoboye gutera imbere bivuye mu vyiyumviro mu maboko yabo mu bikorwa umuntu ashobora gukora ndiko ndakorera ruguru cane cane ugwaruka mu bijanye n'ivyo kurima iyo uriko urageza kuraba ingene ubaha ivyiyumviro ingene bashobora guteza imbere uburyo bwo kurima bagashobora kubaho neza bagashobora kuronka ivyo bafungura neza hama bagashobora no kuronka amafaranga ashobora kubabeshaho babona ko bikoreka rero ivyo kuvuga ngo ugwaruka kwitega ko leta izobaha akazi ivyo sivyo leta ihabwa akazi n'abanyagihugu canke abenegihugu leta ihabwa akazi n'abagwizatunga
none hatariho ikori iyo umuntu yavuye gukora akazi yatanze rya kori ujya muntu ariko aradandaza leta izohembwa yikuye he izotunganya ibindi bigenze gute rero twe twarabicuritse leta amafaranga ifisi yakura muri ya fanta wanyoye yakura muri cakeri wanyoye yakura muri rya taxe bakase umuntu yazanye ivyo agiye gushora ku isoko kugira ngo ishobore gutunganya ikibanza gituma umwe wese ashobora kuronka ingene agwiza umwimbu agatera imbere rero ntiyategeza kuba leta si umugwiza atunga leta ntiri mu kibanza cyo kugira ngo ize gutanga umutahe canke imfashanyo leta ntishinzwe kudandaza canke gukora leta ishinzwe gutegura amategeko yorohereza abantu kugira ngo ivyo bariko barakora bishobore gutera imbere n'ingoga rero ugwaruka ico bakeneye no gutahura uburenganzira bwabo inguvu bafise no kumva igihambaye ko ari uko baronka ubumenyi bubatuma bashobora kugwiza umwimbu mu bifadika aha two turagira ikiganiro ngaha two tukigira mu nzu yubatse two tukigira ahantu hari ibikoresho bitandukanye two turakoresha wibaza ni hehe uyu munsi ushobora gusanga abantu bubatse inzu two turagiramo kino kiganiro hari umwegeza afise urupapuro rw'umutsindo gukora umuryango nta rupapuro rw'umutsindo afise gukora serire ayishiramo wesitara amatara ushobora gusanga atari urupapuro rw'umutsindo afise ubwo bahagaritse ikintu gifatika ugahura n'umuntu akubwira ngo jeragiza enseignement general ndafise diplome muragiye kudepoza ukamaze gukora iki nta n'urupapuro ushobora gukora igihugu rero gishobora gutera imbere dufise abantu buzuye bize ibintu byose tarakimwe bahazi igihugu edemo nari muri Singapore kugira ngo Singapore itere imbere mwanya muto amashuri y'ivi bita enseignement general barayafuse by'enseignement general muri baja mu bintu bavuga ati twige gukora imeza twige gukora ikibiriti nje bakora twige gukora umwami w'ikibiriti twige gukora rushinge ko ivyo bikenewe tube ngaho tugira abantu bafise impapuro z'umutsindo bafise amafoto yo ku munsi baronse impapuro z'umutsindo mugabo ntashobora gukora n'umwami w'ikibiriti nta kintu kimwe ashobora gukora turinde kuza kurondera ikintu mu Bushinwa tuzane hanyuma wakizanye bamwongereze ko amataxi ajya amataxi acacongereza ko zandaza ko amuca ugenda ugure hama muri leta baca bakata ko ya mataxi bace bihema bashaka ngo baje kubwira yuko baje kuguha akazi ntibikunda en fait tugutabuye neza c'est comme si umenga utubariye ko hogwiza novuga amashure y'imyuga cyane par rapport ya bijya by'amasomo ego hanyuma umva imyuga twebwe tuzi ngo ni ibintu by'abantu bananiwe mu buzima bigayitse bigayitse umuntu afise diplome uyu munsi asumbwa n'umukwaferi yatahanye amafaranga ku munsi kuri iki hatabaho ishure ryo kumwa neza canke dushikaho dukora imashini yo kumwa abantu ivyo ni ibintu impinda gusaba kunda kuzana abahinga abantu bakomeye ikindi naco namagereza kubwira abantu ngo mugabe abagize izo systeme z'ingene bigenda batari n'abarundi barazi gitwa babikoze abantu bagize izo systeme none je ko ngenda muri Amerika nkaja mu ishure rya secondaire nkabaza abana mu ishure geography kubabaza ngo bamenye Uburundi burihe canke imeziki ntavyo bazi muri Etats-Unis ntavyo bazi bijya twiga n'ivyo muri Etats-Unis nyene ntavyo bamenya je ndagenda nkasanga ndabizi kubasumba intara zabo ntizibazimenya kuko nimba yiko yiga gukora akantu bazoshira mu telefone akeneye kumenya histoire y'isi imufashe kubiza gutwara ubwenge bwiwe yiga composer izoja muri ivyo Amerika nta yazi izina rigenze kumusumba intara y'ibirakwira bisabwa agumaho mu Burundi umuntu ngo yamenye ubwenge juste ko azi kuvuga indimi 3 5 none abashinwa bavuga zingahe abanyamerika bavuga zingahe abafaransa bavuga zingahe bamaze kuja mu bihugu bingahe wagiye mahanga kwinja mahanga n'ivyo bisigura ko ngo uratembera rero icyo mvuga ni reka tuja ahantu twiyumvire dukeneye iki niba ibikoresho vya misi yose dukeneye mu zangaje bwa misi yose kuko kuza kugenda ugakora bagenda ukaja gukora ahantu haguhemba amafaranga agacuza kuyagura vya bintu wari gushobora kuba kumbure wikoreye ntaco bimaze rero ugwaruka tuza kwiga imyuga ifadika umuntu akora ikintu kimwinjiriza mu buzima uyu munsi genda uri abantu bateka mu Faransa Paris ni ba milliardaires bagera hano bakatora uburyo bwo guteka neza hanyuma bakagura amaresitora abantu batunze gusumba abandi batwita abagwiza tunga niyo usanga bateka muri Paris yes abantu batunze kubera azi gukora ikintu abantu bakeneye umva ico kintu kimwe abantu bakeneye nico we ashaka gukora nibyo ariko wowe uzuze ngaha kubaze ngo urumva ngo neze kaminuza okay uzi gukora iki gendera mu kibanza ntanga ubuzi umuntu yakuzana diplome wamubaza uti uzi gukora iki
nzi gukora byose uko utangurira ngo nize ngo informatique ngo ukamuha ordinateur ngo nta pratique twakora none ivyo ubuco dukeneye ariko abajene bo ngaha badufise ngaha bakora mu matimi ya media canke turafise ama projet menshi dukora ngaha amashuri burangira ngo bagiye mu ivyo bazi gukora nabahemera abesheje nukuri rero ibi tuvuga ngo kuza gusaba akazi ngo na depoje ngo na iziki ntibikunda ngo leta nta buzi iratanga oya leta itanga ubuzi kandi ataramukoresha leta sinza gukoresha leta ikoresha abantu bashinzwe gutunganya ingene igihugu gifunctiona nico twita administration kugira ngo bategure amategeko kugira ngo batworohereze impapuro dutiza gusinya no kuza kuronka autorisation yo gukora ikintu kanaka ngasitiza kwinjira muri business ingene abantu batunganya ibintu rero aho novuga byinshi mwico ngomba kuvuga n'umwana nti tuve mu bintu byo muri systeme za kera zo kubaho umuntu abimisi ko rimvira ngo urumva ngo nzogenda ngo usaba akazi ngo dufana ikintu hanyuma umuntu agere kwirukanga mu jene gusanga yiko arakanga mu migambwe bose turi mu matora bose kwagwanya kuja ku mariste ku mariste kubera iki kubera ko acaza kubwira ngo urumva nawe umushinga amateka ngo nzoca nzanagenda kuzana ibintu bose nde kuri tax ngo bazompemba amafaranga ntaco nakoze kirekire ataguza kwicara mu nama none ibyo bintu bizo gutunga igihe kingana iki ukuri ariko hari uwundi muntu washaka ariko arikorera amakara n'izo miliyoni 3 azozironka nawe cyane gose muga karambi yakoresha amaboko yiwe kandi ibyo ntibizohagarara ko nta manda bifise wewe ni agumatera imbere y'avance ni byiza ko abantu biga ko ati igihugu gitera imbere ifupa ko abantu baremera leta kuko ntibikunda kabisa donc icyo gituma mvuga ni ifoko mu buryo bw'ingene tubiganirako ugufashanya abantu batahure neza yuko leta ibeshwaho n'abakozi n'abantu bagwiza itungo hanyuma igaheza igafasha gutunganya yes urakoze cyane ni ikibazo nyine nshaka kubaza ku bijyanye n'ibyo by'ugwaruka nyine na cyane cyane twarabonye crise twaciyemo muri 2015 hegereje amatora mbega niye mpanuro nuvuga aho hanura la jeunesse kugira ngo ntibasubire kugwa mu mayerere nk'iyo baguye nuvuga by'inama muri 2015 bahenzwe n'abanyapolitike bamwe bamwe icambere nuko umva bijyanye n'amatora ni igihe gitoyi cyane hanyuma abantu baba ariko barakurikira ifo kuraba ubuzima bwabo basanzwe yabayemo kuko umuntu wese ukurikira atsa kumuraba kwicitegererezo mbega nikihe kintu ndamwigirako nshaka kumera nkawe ndiko mbahe njahe rero uyu munsi gendera abajamani ndaganira n'ugwaruka ko mu migabo amazi je nakubonye mu mwaka uri kurirukanka urwana uja imbere uyu munsi wewe paraporo y'umuntu yigumiye mu isoko y'idandariza itomati ugeze kumona uyu munsi peut-être ntibizobana nkuko byari bimeze ejo cyangwa uyu munsi ugasanga peut-être ejo nimba ari baronse ikibanza baza kwashira uyundi muntu mbega buzarusha bandanya gute rero ni byiza kuja amatora ni byiza guterera kugira ngo ivyo amatora bigende neza ariko ntihakire umuntu aza kugirira kubabaza ubuzima bwa mugenzi we kubw'inyungu z'akanya gatoyi gusa kuko ivyo vyagiye biratwica kuva kera usanga umuntu araje ngo afise inkomezi ariko aratoteza uyundi uwundi nawe niko ndaronde ngenda mwihora bikadusubiza inyuma ariko abo bantu bose murasangiye ivyo mufungura munywa amazi amwe mukoresha amatara ava kw'isoko rimwe rero guharira mu vya politiki ni ivyiyumviro mugabo si inguvu sugira nabi sukuza uwundi muntu gushaka gutera imbere rero nibaza yuko ugwaruka bwo kwirinda umaze kubona umuntu w'umunyepolitiki akubwiye ngo ugende ugire nabi umuntu kuko atacu muhuriyeko cyangwa mudahuje ibintu vya politiki uwo muntu nyene bari buca uhindukirira uwo muntu agomba kwica ubuzima bwawe agomba kwica ubuzima bw'igihugu agomba konona rero nibaza ko uko imyaka iriko iragenda kandi nashimye ingene vyagenze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ahanini n'iryo jambo nyamukuru je neko natanga mu kwitoza n'ubu nizera neza yuko atabagishobora kuja muri ivyo gushamirana ngo basubiranemo naho rimwe bitaba bigenze neza mugabo ntihagire umuntu aza kurenganya uwundi canke usanga abantu ngo mu bigambwe gukoresha gikenye kumengo nkibi hari amajambo usanga ariko aravugwa n'abantu muri politiki turiko turategura amatora indongo z'igihugu bavuze yuko amatora azogenda neza atunganijwe neza kazona umuntu ahuye n'umuntu abwiye ngo amatora yaraheze urakora avuguruza umukuru w'igihugu azosora decret yuko amatora azoba mu kwezi kwa gatandatu n'ukuri ivyo uriko uravuga ngo bifite demokrasi nibwo buryo bwo gutunganya ibintu abantu nk'abo bakwiye kuba ari abantu babwira ati no ibyo bintu no hanyuma
tugire ibikini vya politike bikine neza bumvikane abagiyeho batora inyishu z'ibibazo politike ni gutora inyishu z'ibibazo so kuzana ibibazo igihe cose amatora aheze tuba twiteze kubona inyishu z'ibibazo ubwo abo ciye haza ibibazo vyinshi gusumba uriko uravuga uti none twataha ico turiko turakora nukuri yes ni ikibazo umuntu acifuza kubaza ati mbega ukwitoza novuga kwawe novuga kubijanye no kuba novuga honorable mbega vyoba bisigura ko utoza kwitoza novuga mu kibanza c'umukuru w'igihugu 2027 kwitoza ico kibazo abantu bose mwakiba kimbatsa kibaza umuntu akimbajije urashaka kuntora canka kwazoshigikira canka kimbajije gusa kugira ngo aronke inkuru aza gutaha oya turakenera kubimenya ntuka kwera tumenye ati mbega zo kwitoza haba mu kwitoza mu kibanza c'umushinga amateka canke ni kibanza cose ntibizosubire kuba ibintu vy'uko ari umuntu adutse mu gitondo none araganga gusavuga ati ndage kwitoza kugira witoze no mu kibanza c'umukuru w'igihugu n'amategeko y'igihugu agusaba ko abantu 200 bavuye mu komine zose z'igihugu bagusinyira ko bakwemereye kuja kwitoza rero kuvuka mu gitondo ngo ushaka kwitoza sivyo igihe abantu bagiye hamwe bakavugana bati wewe naka tubona yuko by'ukuri mu byo dusanzwe ukoramo turimo uwo duserukira uraheze ukavyemera ukabikora mugabo kuvuka mu gitondo kumva ko ari ibintu vy'ukora ibyifuzo by'iwawe jewe nukuri sukora ku muziro nkora kubera iki oya nukora ngene umuntu aterera rero sinovyuka mu gitondo mu mwaka wa 2024 ifise amatora mu mwaka wa 2025 musimbire muri 2027 ngonze kuvuga ngo urumva ngo nzo kuba rukurota sivyo ibihumbi 2027 abantu bazogeze mu bindi zakora yumvira ibindi zakora yumvira ko ivyo bazovuga bati naka muri iki gice na hariya gice naka ntaduserukire no mu migambwe baratora ubaserukire nuba wigenga utegeza ko ufise abantu bakwizera kuri gusaba rero ko ntabiyumvirira ntazi ivyo bizo ariko bariyumvira mu 2027 iyo siyo ngorane yanje muri uyu mwanya ni gute mu mwaka wa 2025 wa mwiza gusumba ntereye igishoboka kugira ngo bigende neza twiyumvire 2026 tubandanye ivyo bindi navyo nitwagere iyo periode uzobimbaza bijanye n'ivyo tuba turimo muri uyu mwanya turi muri ico kibanza c'ibijanye n'ivy'amatora 2025 unyishuye neza cane yes ni ikibazo umuntu acifuza kandi kubaza ati mbega kubera iki mwitoje novuga mu ntara ya Bujumbura kandi tuzi ko musanzwe muva mu ntara ya Muyinga murabaza bakoze bwirizwa shingiro ati ko mutabujije abantu baba bahantu yuko bitoza n'ibwirizwa shingiro byarenze irengera ko no kwitoza nuko ari gituma rero ibwirizwa shingiro ritubwira yuko umuntu aho yarasanzwe aba akahaba afite uburenganzira bwo kubaserukira kandi naho akomoka afite uburenganzira bwo kuza kubaserukira rero jewe maze imyaka myinshi muri Bujumbura nubakira urugo rwanje Bujumbura abana banje bavukiye Bujumbura niho nirigwa rero ko umushinga amateka sinemera ko ari ibintu byo ko ubikora ku telefone gusa nguserukiye intara uja muri rimwe mu kwezi rero vya bindi byo kudaheza ngo namenye nibazo abantu bafise rero serukira ahantu ushobora kugenda kibaranga aho nibazo bafise numva ingorane za misi yose iwacu ndajayo kenshi ndahafise imigambi ndahakorera mugabo vyosaba bijayo gake abantu bo banyizeye kandi no kunyizera abo nyizera ko turakorana ibintu vyinshi nubasanga ndiko ndabahenda ko bizonsaba ko nzanagenda ndira ko bantelefona rero ko amategeko y'igihugu anyemera ko ahomba ndamara imyaka myinshi cyane ushobora kuyitoreza uburenganzira bwanje rero kandi abanyabujumbura ndabakorera cyane turirwana ndibigisha nakoze ibintu bitandukanye jambo ry'Imana iby'uburongozi n'ibindi bitandukanye mengo ni kibanza ciza cyuko nashobora kubaserukira yes ni ikibazo tuvuga ca avant dernier canke benshi bakunze kwibaza ati benshi barakubonye nuvuga muri 2020 witoza nk'umukandida ugandira nuvuga ikibanza cy'umukuru w'igihugu ubu naho turasuye kandi kukubona witoza ku bijanye no kuba honorable abenshi bacha bibaza bati mbega birakunda yuko umukozi w'Imana aja mu bya politiki canke dutahura politiki nabi oya ntibikunda ko umukozi w'Imana aja mu bya politiki kuko umukozi w'Imana aguma umukozi w'Imana rero umukozi w'Imana ico nzi nuko yahamagariwe gutunganya ingene abantu babaye ivya politike ijambo politike si kirundi igifaransa none ko tuzi ko igifaransa cinjiye mu mwaka w'1920 Burundi nta buvuga ari butunganije none bw'ivyitwa ngo iki imbere babita politike kandi tutazi igifaransa igihugu nicari gifise ubwami nicari gitunganije nicari gifise abakirongoye ivyo mwita politike n'ibindi
n'ibindi bintu bivanye n'ivyiyumviro vy'iburaya n'ahandi hantu. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo n'umwami twizera yitwa Yesu Kristo ntitwa pastori. Jésus Christ yitwa umwami w'abantu. Yesu Kristo ni umwami w'abantu. Iyo ni fonction ya gouvernance. Agiye kuvuka turi muri muhe vya Noel bavuze ngo ubutegetsi buzoba buri ku bitugu vyiwe. Abantu twemera genda urabe Mose yarashinzwe iki nari umukozi w'Imana none ntiyatunganije ihanga ryose agatunganya ingene ibintu bigenda neza. Genda urabe Dawidi ntiyari umwami ntiyari umukozi w'Imana se twumva batandukanye. Rero igituma mvuze nti umukozi w'Imana haja mu vya politiki nimba ari uguheba ibango yatumwe kugira ngo aze kuza kurondera ibibanza kuko babita ngo n'ivyicaro vya politiki abakoze amakosa. umukozi w'Imana Jende umukozi w'Imana agomba gutunganya ubuzima bw'abantu mu bijanye n'ivy'intwaro kugira ngo bashobore kubaho neza. Singiye kurondera icicaro ca politiki. Rero uburenganzira Bibiliya bumpa. Biranatubwira ngo mwebwe ngo ariko mweho mu rugo bwaturaje mwende ko abami n'abaherezi bashobora kubikorera rimwe vyose. Rero mugabo kuza kuja muri ya politike kuza kubeshanya no kugwana no kwigwanira ibyo ntavyo noja mu cyo gituma n'ivy'imigambwe bingora cyane ntavyo noshobora cyane. Mugabo muri uyu mwanya nziko mu ma mission Imana impa n'umuntu afite uburenganzira mu gihugu nuko noterera kugira ngo abantu babeho neza. Rero kuja mu nzego zirongora ubuzima bw'igihugu uburenganzira bw'umuntu wese n'umukozi w'Imana cyane cyane umukozi w'Imana. Mugabo kuza kuva mu vy'Imana ukaja mu bivanye bitanga politike no kubesha ivyo ni ivyaha. Rero nimba twashatse kuvuga ya politike ijya oya iyo naje ntayo noshobora. Muga nimba ari gutunganya ubuzima bw'igihugu nkuko vyamye no kuva kera n'abanyamahanga bataraza ngo bavite politike ibyo nabifitiye uburenganzira. Rero ibyo nibivuga nti abantu barapfa kubivuga muga ntibazi siguro. Hanyuma iyo havuze la séparation gutandukanya hagati y'Imana n'ivya politiki ico je nshigikiye niki kirazira kubivanga. Tugiye mu bijanye byo gutunganya ubuzima bw'igihugu hakuzana ivyize byo kwizera vyawe byo mu Mana bigumane mutima wawe koreshe muri ry'amategeko wemera mu gutunganirize bose na mudahuje ivyo mwizera. Ujuza kuvuga koresheje ururimi rwawe ngo ivyo wawe wemera. Ugeze gusenga uje mu vyo wemera uvyubahiriza ubikora 100%. Genda usubira inyuma ama video yanje ari kuri YouTube ugende umvirize campagne nagize 2020 ariko ngeze kuvuga ibijanye n'iby'ubuzima bw'igihugu sinaza guca nzavuga ngo urumva ngo dukoreshe amaterme yo mwishengero. Aho tuvuga ubuzima bw'igihugu n'abasitwaye bafite uburenganzira. Dimanche nje gusenga afata microphone simvanga n'ibya politiki nta na gato wenda nabishiramwe kuko aho bihuriye ndi mu rundi rwego. Rero sukuva hamwe umuntu aja handi gukora ibifite uburenganzira mu gice kimwe ikindi hanyuma ukubahiriza abantu bose nabo mudahuje kwizera. Rero nivyo je niko ndavyumva. Bega ikibazo ca nyuma tuvuge ko ubutegetsi bwose buva ku Mana. Iyo tubonye umuntu atowe akaja gatora akarongora abandi tuvuge ko biba bivuye ku Mana. Imana iba yabishigikiye. Fo gutahura neza. Ubutegetsi bwose buva ku Mana muga abategetsi bose ntibava ku Mana. Ubutegetsi bwose buva ku Mana. Mvuze ngo ubutegetsi no kuvuga umutegetsi ni ibintu bitandukanye. Ubutegetsi n'umutegetsi biratandukanye. No kuvuga ngo iyo autorité iva ku Mana. Mugabo umuntu arashobora kuba atavuye ku Mana. Ukuri. Sawuli ntiyavuye ku Mana mbwa araye umwami. Byavuye ku bantu bifuje kuronka umwami Imana itabahaye. Ukuri. Mugabo Dawidi Imana yamutanze nk'umwami ko ari yatanze. Mugo ubwami buva ku Mana. Ubwami buva ku Mana. Ariko uwo muntu byo nzi abantu bakunda kwihendera ko imisi yose. Kuko umuntu ashobora kujaho kubwa impamvu zitandukanye. Ego. Kandi vy'ukuri yabyavuye ku bugome bw'abantu. Sinibisha bisubira ko Imana ariyo yamutanze. Rero ugiye gusaba muri Bibiliya bavuga ngo umutegetsi wese ava ku Mana. Bavuga ngo ubutegetsi, ce pouvoir, cette autorité vient de Dieu. Mugiye autorité ko aravuga no kuraba neza niyihe naho nyene. Kuko hariho autorité iva ku Mana ni urutonde rutuma Imana ariyo iba
hejuru donc yubashwe mu gihe cyose ariko arakora mu nzira zinyuranye n'ubugombe bw'Imana Imana ikiza kubishingira intahe rero uyu munsi waza ukambarira ngo Imana ngo niyo yahisemo ko Hitler aza kumara abantu kandi yari umutegetsi siyo Mana nizera ko mbwira ngo niyo yamushizeho donc hari abantu baza bakaza gusanga barakoze ibintu bitari byiza bidaheje Imana icubahiro ucuvuga rero ngo uvuga rya verbe ya verse kugira ngo bikuvre ivyo kiba ikibazo ijambo ry'Imana tubwira ngo muzobamenyera kuvyo bama cyane yes ni kibazo kumbere cyangwa ndo ngibazo bije kwa ariko reka ndakikubaza cyane ugari kiganiro turabizi neza yuko nawe uzuronka ama avantage mbega tuvuge yuko urafise icyo uzokunguka canke bamwe bagutahura kumbure nawe ushaka kugira biya avantage y'ababandi kumbure y'ama avantage baronka no vuga ba honorable ariyo target yawe cyane cyane ijambo rero ikibazo urumva hari ibintu tukitwa honorable hari ibintu tukitwa excellence ibi bintu bifite insobanuro mu gifaransa kugira ube excellent nukuba wahiganywe n'abantu bose ukabasumbuka wa mbere muri bo byo bisigura ngo mu bo twaravye bose mu Barundi uyu muntu yaba excellent yabasumbije ubwenge mu vyakora ngena tunganijwe uyu niwe wa mbere uyu yaba excellent honorable ni umuntu hawe iteka kuko afise iteka ni umuntu yabaye umuntu uko inyifato yiwe no mu kubaho abantu bose bavuze bati umuntu ni umuntu witeka n'umuntu twubashe n'umuntu ashobora kutubera mu kibanza akaduserukira rero tuvuze ngo kuza kurondera ama avantage ashigwaho kubera iki ntibakubwira ngo uraronka exoneration kubera ko uze kurangura imiduga udandaze wunguke utarinze kuriha taxe nk'izabandi no kugira ngo woroherezwe ntusange wagiye kuza kudandaza so kugira ngo ntuze kuza kurinda kuza kudandaza kuko mu bisanzwe abari mu gukorera abandi mu nzego z'igihugu bategereza kwirinda kwinjira mu mukino wo kudandaza muri commerce kuko ntushobora gushaka amategeko hanyuma uza gusubira kuza ko ntibikunda rero kubera ko abandi bari kwarunguka hariya magiye muri commerce wowe reka tukurinde ntuwavuza gusanga ubuzima bugusavye ingufu nyinshi uze kuja mu byo udategereza kujamo kuko uri honorable watsa ko wicaye ahantu wiyumvira ineza y'abantu no kubatunganiriza utari kuragwanira inyungu rero nico byasigura kuza korosha rero ndene baza yuko abasanzwe banzi kumbure turazi nani nukuri ivyo nkanda bikora Imana yangiye neza ushaka shaka kwanda gufisa ivyo nkanda shaka kwanda bikora ivyo byo kwitango akarusho sinibaza ko ari cyo umuntu ari korana navuga ati okay nimba hari ikintu chance bakonza kurondera amafaranga yo kuyamenyera vale y'abana combuza kuronka umwanya kuza kumviriza abantu ngo ndabumviriza ndabaserukire leta yampaye ubwo buryo ndihe minervale kugira ngo umwanya kuza kumviriza abantu suko nari ndaniwe kuza kubyironderera nuko umwanya wanje habonetse uburyo ufata uwo mwanya ndawukoreshe kubwo guserukira abantu kandi gushaka kuza gukora n'ahandi nkashobora kuresisa yamavuze ko umukozi w'Imana Yezu Kristo wenyene ntigeze atora intumwa zitari ku kazi yasanga ariko barakora ahantu baresisa umushomeri ntiyamuhamagaye rero n'abantu baza guserukira abandi ntibategereza ko bagiye kurongera ibyo batahora baronka bahereje bahora baronka kugira baze gufasha ineza y'igihugu cyane cyane rero iyo ugiye ugasanga ngo je nahomvye nta kigenda umushahara wanje ndongo miliyoni bagaze ku miliyoni 3 rero reka nirukanze kurondera aho ntuburi umuntu honorable d'abord umva uri umuntu wagiye kurondera mu nyungu zitarizo vuga waronka miliyoni 3 washaka na zine nga wazihevye ugiye kwitangira igihugu bagira guheza 3 kugira ntuze kudandaza cyangwa uze gukora akazi ahantu baguhemba muri leta ubwo uri kuriyumvira ingene utora inyishu z'ibibazo byo muri community ahantu wasanze ubaye nivyo izo nizo bita avantage wewe kuza kuzirondera ukaza kuzivunja kugira ngo wunguke byinshi uba uhemutse ku gihugu uhemukiye n'abakwizeye yego Yes, bakunzi ba Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 4 cyangwa ibice 40 bibanye radio yawe. Nukuri ndagushimire ikiganiro cyari kimeze neza cyane ariko twagomba ugenda udutekera mu ijambo rimwe igiki novuga abarundi twagenda dutahanye. Ico tugenda dutahanye mu Burundi nuko dukwiye kumenya yuko Imana yatugiriye neza iraduha Burundi byukuri ubutunzi Imana yabuduhaye.
mu bifadika kama Imana yaduhaye ubutunzi. Imana iduha umugisha wo kuronka abantu cyane cyane bakiri bato. Hagati y'ingene tubayeho mu buzima bwa misi yose n'ubutunzi Imana yaduhaye, ikibazo gihagaze ku burongozi, gihagaze ku bijanye na leadership. Rero umuntu wese yifuza ko igihugu kimera neza ashira imbere umuntu afise umutima wo gukorera abandi, adafise umutima wo kwikorera cyane cyane. Yes, tuzosubira rero no gutaha. Ndagushimire cyane nuvuga umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Kumbure twifuza kubakoresha ikindi kiganiro mu bihe biri imbere canke ni mwaronka kanya kumbure muzoduha umwanya. Ndabiteguriye cyane, karibu. Tuzosubira no gutaha, ntibibagireyo kugira subscribe. Bye bye.